Kuri iyo nama y'abakuru b'ibihugu bagize umuryango wa Afrika y'ubuseruko yabereye Arusha muri Tanzania, umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye asanzwe ari we kandi arongoye ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika yaritavye iyo nama kuri uyu wa gatandatu. Inama isanzwe igira 25 y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Muri iyo nama rero watowe kuba umukuru w'uwo muryango n'umukuru w'igihugu ca Uganda Yoweri Kaguta Museveni, yakoreye mu ngata umukuru w'igihugu ca Kenya William Ruto. Ikindi haratunganijwe icese ibijanye no korosha uruja n'uruza rw'ibidandazwa n'abantu, kuriha amahera ku rugero rumwe ku mbibe mu karere k'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko. N'inkuru ya mugenzi wacu Patrick Giramahoro yari Arusha mu gihugu ca Tanzania. Iyo nama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko ku ncuro ya 25 yabereye Arusha mu gihugu ca Tanzania yatangujwe n'umwiherero w'abakuru b'ibihugu bagize uwo muryango, harimwo umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye asanzwe ari nawe arongoye umuryango w'ibihugu bigize ubumwe bwa Afrika. Muri uwo mwiherero batoye kanjwe bubahirije amategeko y'uwo muryango, bahejeje kugira umugigwa wo kubisikanya hagati y'urongoye umuryango wa EAC mushasha Yoweri Kaguta Museveni umukuru w'igihugu ca Uganda na William Ruto umukuru w'igihugu ca Kenya ahejeje kurangiza ikiringo yari yahawe cyo kurongora uwo muryango. William Ruto mu ijambo ryiwe akaba yashimiye abakuru b'ibihugu bagize uwo muryango ingene bakoranye neza muri ico kiringo, ngo vyinshi byararanguwe mu bijanye no gukomeza inkingi nkuru zigize uwo muryango, haba mu korohereza uruja n'uruza rw'abantu n'ibidandazwa. Izindi nkingi ngo zikeneye gukomezwa kugira zishikwe kwihangiro bihaye no kugira isoko rusangi n'ifaranga rimwe, ariko ngo haracakenewe kwitanga kugira ibijanye n'amahoro n'umutekano bikomezwe muri uwo muryango, aho yashikije ko ikibazo c'umutekano urangwa mu buseruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo bazoguma bagikurikiranira hafi, kandi ngo kiri no mu minwe y'ishirahamwe rigize ibihugu b'ubumwe bwa Afrika. Ugiye kurongora umuryango wa Afrika y'ubuseruko Yoweri Kaguta Museveni yabanje gutanguza icese ibijanye n'ukorohereza uruja n'uruza w'abantu n'ibidandazwa mu kuriha amahera ku rugero rumwe ku mipaka yo mu karere k'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko. Nayo mu jambo ryiwe akaba yaboneyeho gusaba cane ugwaruka ko muri uwo muryango gukomeza ukwidegemvya ubumwe amahoro n'umutekano mu ntumbero yo guteza imbere imibereho y'abenegihugu b'ivyo bihugu. Ni muri iyo ntumbero rero n'icivugo c'iyo nama isanzwe igira ya 25 y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko cagira giti dukomeze iyinjira y'ibihugu mu muryango wa Afrika y'ubuseruko mu guteza imbere imibereho y'abenegihugu. Mumenya ko mu bakuru b'ibihugu 8 bari bitezwe muri iyo nama, 5 aribo bashoboye kuhishikira, harimwo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, Samia Suluhu Hassan umukuru w'igihugu ca Tanzania, umukuru w'igihugu ca Uganda Yoweri Kaguta Museveni, umukuru w'igihugu ca Somalia Hassan Sheikh Mohamudu, eka abandi nabo bakaba barungitse intumwa zabo. Arakoze Patrick Giramahoro. Nkuko nabamenyesheje kuri uyu w'Imana n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye aganuka avuye mu gihugu ca Republika yunze ubumwe bwa Tanzania, aho yari yitavye inama igira 25 y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Iyo nama ikaba ibuka umwaka utashe, bakaba barabiye hamwe aho bagejeje ikivi co kunga ubumwe bwa
Afrika y'ubuseruko kandi hagafatwa n'ingingo nyamukuru zimwe muri zo akaba ari uko abashinga amateka ba EALA bagiye kuza barahembwa n'ibihugu bakomokamwo kuri kire Hozine Girene Gatoni umuvugizi w'umukuru w'igihugu kubera ko bagenda barasuzuma rero intambwe babagezeko ni n'akaryo ko kwirimbura bakanagura ingingo zimwe zimwe kugira ngo bashobore kunyarutsa canke kongereza umuvuduko kugira ngo bashike ku ntumbero bihaye mu ngingo nyamukuru rero zafashwe zigiye kugira impinduka mu buryo umuryango usanzwe utunganya ibisata bitandukanye hariho ubwa mbere ingingo yafashwe izoshoboza abashinga amateka gukurikirana ingene imigambi bashize imbere kuragenda mu bihugu bitandukanye ni kuvuga yuko abashinga amateka bo muri uwo muryango wa Afrika y'ubuseruko ubu bazova mu nama nshinga amateka y'ibihugu bigize uwo muryango ariko ku gihugu cifuza kugena umushinga amateka adasanzwe ari mu nama nshinga amateka y'igihugu ciwe naho nyene igo kirabirekuriwe ariko abashinga amateka bakazoca nuvuga ntiba bakurikiranwa n'ibihugu vyabo kuvyerekeye imishahara n'ibindi ivyo rero bifise intumbero yuko umushinga amateka agira uburenganzira canke aronka inzira yo gushobora gutuma ko umushikiranganje uwo ari we wese asanzwe ari afise umugambi ajejwe mu vyo gukorosha uruja n'uruza canke gukorosha umubano w'ivyo bihugu akabazwa uko vyifashe mu gihugu ciwe igira kabiri cirekeye ubuzima bw'ubutunzi bw'uwo muryango byaragaragaye ko ibihugu vyinshi bisanzwe bifise amadeni naho rero haciye hafatwa ingingo yuko ibice 50% ry'amadeni ibihugu bifise bayakuraho ni kuvuga yuko ayo madeni bayahevye ariko ivyo bindi bice 50% bisigaye ibihugu vyose kwa vyahawe ikiringo c'imyaka 2 kugira ngo bizobe vyahejeje kuyariha ikindi naco nyene kijanye n'ubuzima bw'ubutunzi muri uwo muryango kugira ngo nayo madeni ntazabandanye yiyongera harafashwe ingingo yuko ibihugu bitanga intererano bivanye n'amikoro y'ivyo bihugu ni kuvuga n'ubushobozi canke ubutunzi bw'ivyo bihugu kuko vyagaragaye yuko ibihugu vyasabwa uburyo bungana ariko ugasanga ntibingana mu iterambere rero 50% y'intererano izo ziratangwa azoba ari igiharuro kingana kuri ivyo bihugu vyose bigize uwo muryango ariko ikindi gice ca 50% gisigaye kizotangwa bivanye n'ubutunzi bw'igihugu bimwe bita mu gifaransa PIB harafashwe n'ingingo kandi zijanye n'intwaro muri uwo muryango aho mbere ari kimwe mu bisanzwe bikorwa igihe cyose bahuye haragenwa umurongozi mushasha w'uwo muryango mu kiringo c'umwaka iyi nama rero igira 25 yashize imbere nyiricubahiro Kaguta Yoweri Museveni umukuru w'igihugu c'Uganda kugira ngo arongore umuryango mu kiringo c'umwaka akaba rero yakoreye mu ngata nyiricubahiro William Samuel Ruto umukuru w'igihugu ca Kenya nama igira 25 ikaba yaragenye kandi n'ugiye gukorera mu ngata umunyamabanga mukuru w'uwo muryango uwo nawe yagenywe akaba yitwa Patrick Stephen Burundi akaba avuka mu gihugu ca Tanzania nawe akaba azoca abo umunyamabanga mukuru w'umuryango wa Afrika y'ubuseruko mu kiringo c'imyaka 5 haratanzwe kandi n'ubushimwe kubabaye abambere mihiganwa yo guserura ivyiyumviro concours de dissertation muri abo akaba arimo n'umurundikazi yitwa Nadine Shemizimana iyo nama rero itanze impinduka nyinshi kuvyerekeye umuryango impinduka zifise intumbero imwe ishimikiye no kucivugo catowe n'umwaka yo kutsimbataza ruja n'uruza uwo mubano mu ntumbero yo korohereza canke guteza imbere ubuzima bw'abenegihugu izo ngingo zose rero zikazofasha n'igihugu bo muri ivyo bihugu gushobora kubana neza gushikirana mu iterambere nk'uko bavyaye ko ihagiro mu masezerano y'uwo muryango wa Afrika y'ubuseruko
turabandanya n'amakuru twabateguriye icegera c'umunyamabanga mukuru w'umugambwe SNDD-FDD Siriake Nshimirimana avuga ko umugambwe SNDD-FDD utazohengeshanya gutera intege abagwizatunga bariko bashira imitahe yabo mu bikorwa vy'iterambere mu kwijukira kurima ibiterwa njabukamazi nk'ikawa n'ivoka agahamagarira buri muryango gutera n'imiburiburi ibiti 50 vy'ikawa n'ibiti 10 vy'amavoka hari kuri uyu wa gatandatu ibwagiriza muri komine Ruyigi intara ya Buhumuza aho abagumyabanga b'umugambwe SNDD-FDD bari mu bikorwa byo kubagara no gufumbira ikawa n'ibura mugenzi wacu Egide Irakoze. Ivyo bikorwa rusangi vyahuje abagumyabanga b'umugambwe SNDD-FDD mu gipimo c'ikawa kiri muri zone bwagiriza komine Ruyigi intara ya Buhumuza. Uwo murima w'ikawa watewe n'abanywanyi b'umugambwe SNDD-FDD ukaba ufise uburinganire bw'ihegitari 10. Ibikorwa byo kuri uno wa gatandatu bikaba vyari bijanye no kubagarira iyo kawa, hakaba hakurikiye ibikorwa byo gufumbira iyo kawa hakoreshejwe umwavu w'ikizungu. Mu ijambo ryiwe umunyamabanga w'umugambwe SNDD-FDD mu ntara ya Buhumuza Gerard Barutwanayo yavuze ko ashimishwa n'ingene abagwizatunga bo mu ntara ya Buhumuza bijukiye kurima imirima minini y'ikawa n'amavoka, akavuga ko ubu imirima y'ikawa n'amavoka ikwiragiye hirya no hino mu ntara ya Buhumuza kuko abagumyabanga bavyifashemwo neza mu gutanga akarorero. Mu ijambo yashikirije icegera c'umunyamabanga mukuru w'umugambwe SNDD-FDD Siriake Nshimirimana akaba n'imvukira y'intara ya Buhumuza yavuze ko umugambwe SNDD-FDD utazohengeshanya gutera intege abagwizatunga bariko bashira imitahe yabo mu biterwa njabukamazi nk'ikawa n'ivoka. Siriake Nshimirimana akaba yahamagariye umuryango wose gutera n'imiburiburi ibiti 50 vy'ikawa n'ibiti 10 vy'amavoka gutyo ngo imbona kazoza igihugu cihaye abene gihugu bayishikeko mu myaka mike. Abanga namwe tubabwire turazi n'ivyo ko amatongo atagutse cyane kuronka bitara nk'ibi bitoroshe mugabo nicyo nandirana yuko nawe iwawe utera ibiti 50 vy'ikawa, ivyo nandirana yuko nawe utera ibiti 10 vy'ivoka. Ikiyo cirukawa rw'urutunge rwiza rwahiye neza rwakorewe neza rwapompwe neza ruguze ku 2,800 igitumbwe kitaratonoka. Ayo mafaranga ni make. Igiti cama ibiro bingahe? Ibiro 8 igiti kimwe. Aho wonye nahonyene nahanye ntazakorewe neza. Ubundi je naragenze mu mahanga ndabonaho igiti cama ibiro 24 bagumya abanga. Ayo mafaranga twoyegeranya kandi tatuba abatunzi hamwe mu 2030 dushaka duca twashika inyuma y'imyaka 3. Inyuma yaho yatanze n'izindi mpanuro harimo kubungabunga amahoro n'umutekano, kwirinda ubusambanyi no kurenga ibigo, kureresha abana ibikorwa n'indero runtu, kwirinda akaburegwe n'izindi mpanuro zitari nke. Tubamenyeshe ko indongozi mu ntwaro no mu mugambwe SNDD-FDD zaciye zigendera aho nyene iruhande ahari umurima w'amavoka watewe n'umugambwe SNDD-FDD ufise uburinganire bw'ihegitari 14 bakaba bariko barahanahana ivyumviro vy'ingene hobaho ibikorwa vyo kubagarira ayo mavoka. Arakoze Egide Irakoze. Amafaranga y'amarundi miliyoni 267 niyo asabwa kugira ngo afashe mu bikorwa byo guhangana n'igihomoka cadutse hagati y'amakartier abiri w'Interekwa na Karama muri komine Ntahangwa. Ivyo vyashikirijwe mu bikorwa rusangi vyo kuri uyu wa gatandatu ahabene gihugu n'inzego za leta bose basabwa guterera. Ni nkuru ya Prosper Bizimana. Ni hagati y'amakartier abiri w'Interekwa na Karama aho ico gihomoka caturutse kukuzi cari. Ico gihomoka catumye mbere ibarabara y'imigenderanire ricika ntiryasubira guhita. Inyuma y'ibikorwa vyaranguriwe aho ku Interekwa abene gihugu n'abarongo intwaro bose biyemeje guterera kugira habe ibikorwa byo guhangana n'ico gihomoka maze ibarabara naryo risubire guhita. Umukuru w'umugwi ujejwe ibikorwa bizobera aho ku Interekwa afatikanije n'urongoye quartier w'Interekwa
yaciye atanga ibikoresho bizokwandikwamwo abenegihugu n'imice y'abandi bose bazoba biyemeje guterera muri ivyo bikorwa. Turerekanye ko igikorwa gitanguye kandi kigiye kubandanya. Mwese abaje mugende mubwire n'abataje turazi ko bariho tibikorwa vyatanguye. Mukamenya ko amafaranga y'amarundi ivyo bikorwa bizotwara ari miliyoni 267. Umukuru w'umugwi ujejwe ivyo bikorwa agasaba mbere n'inzego za leta ahani nka ARB na Obuha kuzobaterera kuko ivyo bikorwa bisaba ibikoresho eka mbere n'uburyo bwinshi. Leta kubera muvyeyi wacu yoshobora guterera kugira ngo inguvu zabene gihugu ntizitangure ngo ziherere mu nzira zipfubusa. ARB ni urwego rwa leta kandi rubifisemwo uburambe n'ubuhinga. Bashoboye rero kuronka nk'imashini bakadutiza canke bakaduterera bo bakoze cyane kuko dusako twimba dushikane hasi harya ahantu amazi yagutwara ivyondo tuharenge dushike hasi hanyuma turonka dushinga amagabiyo. Hanyuma ikindi murumva kandi turakeneye amagabiyo kugira ngo ibikoresho zohashira ntibave bica bitemba. Tushaka amagabiyo ayifatire tuzokenera kandi amabuye menshi cyane kuko kugira ngo nk'amabuye azova hariya hasi aduje gushika ibarabara rishika simake uwoshobora rero kugira cyaterereye muri iyo nzira yo bakoze nawe ubuhi bishoboye kandi noneho narumvise barafise n'umugambi wo gutunganya amabara hepfo kandi nibaza yuko bavuze hepfo kubera haruguru hadahita ubwo buryo rero bari gushira haruguru bashoboye guca babukwegera aho ngaho hagahita byo byiza gusumba. Mufasoni Annonciate Harerimana asanzwe arongoye inama ya komine Ntahangwa akaba nawe nyene yabateye intege kutwigoro bagiye bagira mu guhangana n'ico gihomoka agasaba abenegihugu n'imice y'abandi barundi bose bipfuza guterera muri ico gikorwa kubikora. Ati naje nk'umwe mu basanzwe ari ndongozi za komine nkaba niyemeje kuzobashigikira. Ivyo bikorwa bitanguye mu gihe biboneka ko amazu y'ayo makartier abiri uw'Interekwa na Karama yarageramiwe cyane n'ico gihomoka. Tuve muri komine Ntahangwa tuje muri komine Mpanda kuyaga n'indongozi zirongoye ibisata bitandukanye zo muri iyo komine iri mu ntara ya Bujumbura kubijanye n'umutekano n'iterambere niyo ari intumbero y'inama buramatari w'intara ya Bujumbura Aloise Ndayikengurukiye yagiranye n'izo ndongozi zitandukanye ku munsi wa gatanu. Buramatari w'intara ya Bujumbura Aloise Ndayikengurukiye arashima muri rusangi uko umutekano wifashe muri komine Mpanda ariko agasaba abenegihugu gukomeza inyabune. Ni nkuru ya Nadia Uwimana akaba yimenyereza kuri televiziyo y'igihugu. Iyo nama buramatari w'intara ya Bujumbura yagiranye n'indongozi zo muri komine Mpanda yitabwe n'indongozi uhereye ku ndongozi za komine abajejwe umutekano kugeza kuri bamwe batanu bo ku mitumba. Intumbero kwari kurabira hamwe ibijanye n'umutekano n'iterambere muri iyo komine. Buramatari w'intara ya Bujumbura avuga ati umutekano umeze neza muri rusangi ariko bisaba ko abenegihugu baguma barikanuye ngo bamenye ko iruhande y'ibikorwa vy'iterambere icambere gitangura ari gukingira umutekano. Turana ko umutekano muri rusangi bifashe neza mu ntara no mu komine mugabo ko bisaba ko abenegihugu baguma barikanuye nkuko tubibona ikomine ihanuriwe n'igihugu ca Kongo aho hakurya muri igihugu ca Kongo harashariho abagwanyi ba M23 bakoranye n'abanyarwanda harashariho n'imigwi y'abarundi tubona yuko bafise imigambi yo guhungabanya umutekano w'igihugu. Ikindi barabiye hamwe nikijanye n'isuku muri iyo komine aho yasavye ko intara ya Bujumbura tegereje kuba ya mbere mu bijanye n'isuku n'isukura. Buramatari w'intara ya Bujumbura rero akaba yagiriye ko sabizo ndongozi guhimiriza bene gihugu kurima igitego c'amavoka narijya hari hinguriro rizohingura amavuta avuye muri aya mavoka riri muri iyo komine ya Mpanda zone Gihanga. Yamara ngo badasize inyuma igitego c'umuceri gisanzwe cimbuka cane muri iyo komine.
turabandanya n'amakuru twabateguriye umuryango utabara imbabare kwahuje waratanze imfashanyo mu kigo c'abagendana ubumuga c'Ikiganda kiri muri komine Kiganda intara ya Gitega ivyo bakaba babikoze mu ntumbero yo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe agateka k'umukenyezi bifadikanije n'ivyo bibondo bigendana ubumuga. Nije imbere Valerie alongoye ico kigo akaba ashima iyo mfashanyo agashimira n'abakenyezi bahurikiye mu muryango utabara imbabare kwahuje kuri ico gikorwa n'inkuru ya Jackson Irakoze. Iyo mfashanyo igizwe n'ibiharage, umuceri, intete z'ibigori, amavuta yo gukinjika yo mu bwoko bwa koto, imipira yo gukina, indobo zo kuvoma, itangi yo kubikamwo amazi, televiziyo n'uturi dukoresho bijana n'ibindi vyankenerwa kuri abo bana bagendana ubumuga. Iyo mfashanyo rero ikaba iciye miliyoni zirenga 200 z'amafaranga y'amarundi. Etienne Ndikuriyo yaserukiye umunyamabanga mukuru w'umuryango utabara imbabare kwahuje mu Burundi amenyesha ko bagize ugo rugendo inyuma y'urundi gwari gwabaye mu ndwi zibiri ziheze aho babateye akamo ko hari ivyo bakeneye maze abakenyezi bo mu muryango utabara imbabare kwahuje bahitamwo kwifatanya nabo bagendana ubumuga mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe agateka k'umukenyezi. Ibi twaje kubashikiriza uno munsi twaje kubibashikiriza twisunze wa munsi mpuzamakungu wahariwe agateka k'umukenyezi. No munsi usanzwe uhimbazwa igenekerezo ry'umunani ariko twebwe twashimye kuhimbaza bashiki bacu bashimye kuhimbaza uno munsi bakawimbaza bazanye bijya bintu mwabonye. Nagiranda n'abakegurukire cyane kubera bagize ico ciyumviro hanyuma bakagishikiriza kigashigikirwa hanyuma kikaja mu ngiro. Iruhande y'ivyo abo dusanzwe dukorana bakoze baduhaye bo muri Croix Rouge ubwabo nabo nyene baratororokanije mu buryo basanzwe bafise hanyuma barashobora kongereza kugira ngo bashobore kubafasha. Ku ruhande rwiwe umubikira rongo ico kigo nije imbere Valeria akaba kenguruka ico gikemanyi. None rero bavyeyi turabashimiye cyane n'ukuri namwebwe ndazi ko mufise abana murere namwebwe ibikura Imana igumi bahezagira ihezagire cyane aho mwakuye n'abandi bose baba barabunganiye kugira mushobore gushikaho mwashitse mugashobora no kudushikira nkuko twabonye n'ibintu by'agatangaza. Murakoze cyane Imana ibahezagirire n'imiryango muvamwo kandi mugize. Nije imbere Valeria yasavye kandi abo bana ko bokwiga bivuye inyuma kuko bashigikiwe na benshi mu muryango utabara imbabare Croix Rouge. Rero umunsi wahariwe agateka k'umukenyezi ukaba wahimbajwe ku civugo kigira kiti uburenganzira ubutungane kubabaye gusumba abandi. Muri ico gisata nyene cyo gushigikirana nkuko nabamenyesheje mu ncamake imfashanyo yegeranijwe n'ishirahamwe ry'abayisilamu bava mu gihugu ca Turikiya igizwe n'ibifungurwa umuceri, ibiharage, isukari, umunyu n'amavuta bifise agaciro k'imiliyoni 55 niyo yashikirijwe kuri uyu w'Imana. Imiryango amajana 3 ifise amikoro make igizwe hanini n'abayisilamu. Sheikh Zuberi Mutembu yashikirije iyo mfashanyo akaba yavuze ko ari mu ntumbero yo kubafasha muri uku kwezi kweranda kwa Ramadan. Ni nkuru ya Juvan Ndayishimiye. Yafashanyo yatanzwe n'abayisilamu bo mu gihugu ca Turikiya igizwe n'itoni 3 z'umuceri, itoni 1.5 y'ibiharage, itoni 1.5 y'isukari, itoni 1.5 y'umunyu hamwe n'amacupa 300 y'amavuta. Iyo fashanyo ikaba yashikirijwe imiryango 300 ifisa mikoro make igizwe hanini n'abayisilamu kugira bafashe muri ku kwezi kw'amafungo kwa Ramadan. Sheikh Zuberi Mutembu yashikirije iyo fashanyo yavuze ko ukwezi kwa Ramadan kurangwa n'urukundo hamwe no gufashanya arico gituma batanze iyo mfashanyo. Ibikorwa vy'uno munsi vyo gufasha bajya batishoboye
no gufasha abayisilamu bari mu mafungo ni igikorwa cy'urukundo cyo guhuza n'icyo gufasha babone yuko bafise bagenzi babo nabo biyumve yuko ukwezi kwa Ramazani ni ukwezi kw'amahoro, ukwezi kw'abantu bose, ukwezi k'urukundo, ukwezi kwigisha yuko iyo umuntu azoba afise na dukeyi arabe mugenzi wiwe. Umwe mu baronse iyo fashanyo akaba yakengurutse kuri uwo mutima w'urukundo akavuga ko izomfasha cyane we n'umuryango wiwe cyane cyane mu gihe c'ifutari. Turashimiye kandi twivuye inyuma ishirahamwe ryo mu Buturuki ryashoboye kwegeranya iyi swadaka akagashikanwa kugira natwe abatabashije kuronka ico bo kwifashisha muri ku kwezi kwiranda kwa Ramadani dushobore natwe kuronka ico dufuturu. Nukuri Allah Imana yacu ibarihe vyiza aha kwisi no mwijuru. Nukuri ego turaronse mugabo abashoboye kandi kudufasha nibabikore tuzobashimira cyane. Mwamenya ko iyo fashanyo yatanzwe ifise agaciro k'imiliyoni 55 z'amafaranga y'amarundi. Arakoze Juvan ndayishimiye ikambi y'igipolisi kijejwe gucungera inzego gapi kuri uyu wa gatanu yaratunganije ku nshuro ya mbere ku munsi wahariwe inkino imico n'akaranga muri iyo kambi ku Civugo Uburundi mavukiro yanje zo gukunda gushika gupfa. Alexandre Muyenge arongoye gapi yavuze ko ibirori bene ivyo bifasha mu kwerekana impano zitandukanye kwibuka kahise k'igihugu no gukunda igihugu. Ni inkuru ya Ezekiel Shimirimana. Ivyo birori byo guhimbaza umunsi wahariwe inkino imico n'akaranga mu ikambi y'igipolisi kijeje gucungera inzego gapi byatangujwe n'inkino zitandukanye zakinywe n'imikangara y'abapolisi bari mu nyigisho mu mugwi wa 15. Izo nkino nazo zikaba zari zigizwe n'urukino rw'umupira w'amaguru football, urukino rwo gusiganwa mu kwiruka atletisme, urukino rw'umupira w'amaboko volleyball na basketball, urukino rw'ubunonotsi n'utugenegene acrobacy, hamwe n'urukino rwo guterana ibifunsi ariko boxe. Inyuma y'izo nkino harerekanye ivyese n'ibikino vyerekana kahise k'igihugu. Colonel de Police Hakizimana Alexis ajeje gukurikirana iyo mikangara iri mu nyigisho yavuze ko izo nkino n'uto tugenegene bikabura umutima wo gukunda igihugu no kucigura nkuko basokuru babikora ku ntwaro ya cami. Nayo urongoye iyo kambi Alexandre Muyenge yavuze ko ihimbazwa ry'uwo munsi rifise uruhara runini mu gukingira igihugu n'imico n'akaranga vyaco. Nibo bwa mbere ibirori nk'ibi twabiteguye no munsi rero twateguye tubicishije mu nkino no mu mico kama y'abarundi iranga abarundi. Ivyo rero twabikoze turavye abanyeshuri dufise bariko bariga ivyo gucungera inzego twita formation GDC garde du corps. Mugabo turabona yuko uko bigenda kose tubigishe ivyo bazoshira mu ngiro ariko tutibagiye n'akaranga kiwacu n'imico kama na cyane cyane yuko kugira ucungera inzego ubanza kwiga mbega kahise ku Burundi kabayeho gute kubu koko ubukarimo ubukabona naco gituma kugira ucutegura rero nakazoza cyo gituma rero uko mwabonye twahereye mu nkino zitandukanye hanyuma baratwereka ivyo bamaze imisi biga naho ariko cyane cyane uyu munsi no munsi rero twavuze tuti uhariwe inkino n'imico kama kuko burya abantu bafise impano zitandukanye. Iyo gihe rero bafise impano zitandukanye ni ngombwa yuko bazerekana mutabahaye uwo munsi rero ngo berekane izo mpano bafise barashobora impano zabo kuzimira burundu ntihagire na kimwe tumenya kandi tubona hari habashoboye ngira mwavyiboneye mu byo batweretse barashoboye. Rero igisigaye nuko twese twovyumva cyo kimwe tugafata nk'uwo munsi na cyane cyane muri twebwe abapolisi ntibabone yuko umenga tujejwe gusa guhagararira amahoro n'umutekano mugabo babone ko nibindi vy'imico kama akaranga k'ikirundi tubihagarariye vyose
tubishoboye. Alexandre Muyenge yarashimiye iyo mikangara y'umugwi wa 15 iri mu nyigisho zo gucungera inzego ku mpano nyinshi berekanye, yongera abahamagarira gukomeza umutima wo gukunda igihugu. Mu gusozera ano makuru, imigwi ya handball ya Muzinga na SOS nigiye guserukira igihugu mu nkino mpuzamakungu, ni nyuma yaho itahukanye ibikombe ku rwego rw'igihugu mu nkino za nyuma z'umupira w'amaboko handball zabereye mu gisagara ca Bujumbura kuri uyu w'Imana. Idonido na Dolan Harerimana yimenyereza kuri televiziyo y'igihugu. Urukino rwa mbere rwabaye mu ihiganwa ry'abakiri bato. Umugwi Intwari abo bambaye umwambaro wera bakinye na Avenir abo bambaye umwambaro usa n'icatsi kibisi. Urukino rukaba rwaheza rumugwi Intwari utahukanye intsinzi y'ibitsindo 33 kuri 29 vya Avenir. Urukino rwakurikiye rwabaye mu ihiganwa ry'abakuze. Ku ruhande rw'abigeme umugwi wegukira igisirikare cy'u Burundi Muzinga abo bambaye umwambaro usa n'ikiyoba bakinye na Sisters abo bambaye umwambaro wera. Muzinga niyo yatahukanye intsinzi y'ibitsindo 23 kuri 18 vya Sisters. Ku ruhande rw'abahungu naho urukino rwahereye ku munota w'agacerere wo kwibukana hitangira Reveriye aherutse kwitaba Imana akaba yari umwe mu bahagarikizi b'ubwo rukino. SOS abo bambaye umwambaro utukura bakinye na Brothers abo bambaye impuzu zera. SOS niwo watahukanye intsinzi y'ibitsindo 33 kuri 30 vya Brothers. Doveni ko bamye arongoye ishirahamwe ry'urukino rw'umupira w'amaboko handball ku rwego rw'igihugu yavuze ko imigwi yabaye ya mbere izociserukira igihugu mu nkino zo ku mugabane wa Afrika, agasaba abakunzi ba handball guterera agacumu kubumwe mu ntumbero yo gufasha abakinyi kwitegura bihagije kugira bazoserukira igihugu neza. Iza kubi ya mbere ngaha izociserukira igihugu ku rwego rwa Afrika ma club champion. Ari naco gituma dusaba abarongo imigwi yuko boshobora gufata umwanya bagategura imigwi bakiri kare, kuko duhura n'imigwi ikomeye ifise uburyo bunaturengeye. Ari naco gituma dusaba yuko boshobora gushiramo umwete mwinshi. Tugasaba kandi n'abakunzi bose ba handball ko terera agacumu kubumwe duhereye cyane nko ku bushikiranganje budutwara, kuko imigwi dufise ni imigwi isa yuko hogira bafata mu mugongo. Inkino zikaba zasozerewe no gupiga igihugu mu nkino zo ku mugabane wa Afrika zitegekanijwe kuzobera mu gihugu ca Misiri mu kwezi kwa11. Aha ni naho dusozereye amakuru twariko turabashikiriza, tukaba twipfurije umunsi mukuru mwiza abakenyezi bose, tubibutsa ko ibirori byo guhimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe umukenyezi hano mu Burundi ku rwego rw'igihugu bitegekanijwe kuri uyu wa 9 ku mugwa mukuru wa politike Igitega. Murakoze rero mwese mwakurikiranye ano makuru, mugire amahoro iwanyu, muroranirwe muri vyose.